jewe nitwa Nineza Eloge nkaba ndi umuyobozi w'ikigo Semao Afya Bora, Centre Médical d'accueil, accompagnement et d'orientation Afya Bora. Nkuko nagiye kubivuga, Semao Afya Bora ni Centre Médical d'accueil, accompagnement et d'orientation. Ni ikigo cihaye ihangiro yo gufasha abantu bose bagwaye canke bafise ivyo babaza mu bijanye n'amagara y'abantu, kubafasha kuborienta, kubabwira aho bo kwivuza bagashikira ubuvuzi bwiza nyabwo. Ababa bavuye muri Kongo canke muri Tanzania bashaka kwivuza i Bujumbura, canke abi Bujumbura bashaka kwivuza mu mahanga nkabivuza mu Rwanda, muri Kenya, Afrique du Sud, muri Inde canke i Buraya canke muri Amerika, abo bose turabafasha. Canke ukeneye umugarde malade gufasha kwaza umurwayi wawe, aho se turagufasha. Turakora n'ibindi vy'amaformation, nk'akarorero ufise nk'abakozi ugashaka ko bongereza ubumenyi, kungura ubumenyi, turashobora kubaha inyigisho zituma bagira performance mu kazi baba barimwo. Ni nk'izi nyigisho duhejeje, izi formation mura duhejeje muri aka kanya. Kicimvira aho cavuye mu gushinga ikigo, cavuye aho twabona abantu benshi b'abagwayi batazi iyo baja mu kwivuza, ugasanga umuntu ntazi aharondera umuganga akeneye yipfuza. Hariho abakongomani bazi Bujumbura n'abanyamahanga ntaho bazi, batubona abantu baja kwivuza hanze, bagashaka kwivuza hanze bafise uburyo mugabo bakabura ababakira hanze, bakazimira canke bakazimbwa canke bakabeshwa. Twari twihihangiro tutireka rero dufate tugira ikigo, tugira amapartenariat n'ibigo vyo hanze n'ibitaro vyo hanze bitandukanye ni Bujumbura. Umuntu wese akeneye umuganga tumubwira tuti tumbera ngaha, tukanamufasha mbere gushikira uwo mugwayi, kumusabira rendez-vous, kumuherekeza, kumuha umugwaza, ahagurira umuti, ahakorera ibipimo byose tukamuherekeza. Ikigo cacu kirafise abamambre 151 n'abaganga batandukanye atakazi bafise, nibo bamambre bacu. Rero hari igisata kijejwe kubatunganiriza inyigisho zo kugira ngo bungure ubumenyi bwabo, bakabure ubumenyi bwabo babigisha. Uno munsi twaramutse dutanga izi certificat ku rugwaruka 47 mu mici 3. Batatu ba mbere baronkejwe urupapuro rwemeza ko bize inyigisho zo kwigisha abandi uburyo bwo gutabara, ico bita les premiers secours muri secourisme. Hanyuma abandi 12 nabo baronka urupapuro rwemeza ko bakurikiranye les premiers secours, inyigisho zo gutabara z'ubwa mbere. Abandi 32 nabo baronka urupapuro rw'inyigisho bakurikiranye muri Semao muri rusange, gufasha abagwaye muri no kubakira muri rusange. Ego nabo bose 47 baramutse baronka izo nyigisho. Urugwaruka rero izi certificat baronse, bamwe hari abafise aho bakora baca baja gukoresha bunguye ubumenyi, bagiye gukoresha ubumenyi bungutse hano aho basanzwe bakora. Abandi nabo bamwe bizobafasha kuronka ubuzi mu kibano, naho hagize ubugize isanganya bashobora kuzomufasha bamenye bati twogira iki mbere ko tumushikana kwa muganga. Mu gihe hari n'umugambi wa leta yuko abantu bose mu muhana mu muryango wose ho bahariho umuntu wize secourisme, ivyo gutabara les premiers secours. Murabona yuko izi nyigisho zitunganywa na Semao Afya Bora ku buryo bwavyo, nta mugira neza turaronka canke umubayeri dofo canke umactionnaire, ariko turasaba kugira ngo bikomezwe ko vyoshigikirwa na leta. Turatera kamo umushikiranganje w'amagara y'abantu, umushikiranganje umuyobozi mukuru w'ikigo cyo gutabara protection civile canke gestion de catastrophe, badushigikire hamwe n'abandi bose bumva bakunda ibijanye n'ivyo gutabara, biva ibi vy'imyuzure canke amasanganya. Abo bose bashobora kuza tukifatikanya bakadufasha kugira ngo dushobore kubikomeza gose, tuwagure aka kazi twatanguye uwo murimo. Twogira ko dutera nakamo abantu bose baba abamotare, abashoferi, baya agence, kubera bariko baragendesha imiduga bashobora kugira amasanganya bagakenera gutabara abo batwaye, canke nabo nyene bakamenya uko bigenza nuko bashobora kugenda habaye ingorane canke habaye isanganya uko bifata. Je nitwa Kwizera Tusha, hanyuma nkaba ndi umuganga, nize médecine générale muri kaminuza y'Ingozi. Hanyuma nkaba ndi umumambre wa Semao Afya Bora, ego kandi nkaba narakurikiranye inyigisho. Izi nyigisho zifise akamaro kanini cane, na cane muri bino bihe usanga impanuka ari nyinshi, haba zo mu mabarabara canke mu kibano aho tubaye. Rero zino nyigisho akamaro kanini zifise
nako kugira abantu yitaba Imana bivuye ku mpanuka zitandukanye bagabanuke cyane cyane haba mu mabarabara canke aho tubaye na cyane cyane kuko hariho abo usanga badafise ubwo bumenyi bigatuma bihutira kumbure kunyarukana uwubabaye kwa muganga imbere yo kubanza kuyumvira kumukiriza ubuzima imbere yuko ashika kwa muganga. Nitwa Alice Zidona, nagize santé publique, hama ndi membre wa CMAO Afya Bora, nkaba narakurikiranye n'inyigisho formation bagirisha. Zino nyigisho zaradufashije cyane ku buryo duhamagarira urundi rwaruka bwaba mu buvuzi canke abatari mu buvuzi kuzikurikirana, kuko ntibisaba kuba wize ubuvuzi gusa, mugabo uzikurikiranye biraguha ubuhamya bukwiye, bakakwereka n'ibikoresho bikwiye wokoresha kugira ngo ushobore gufasha, kuko bishobora gushikira wewe bigashikira umubanyi wawe canke inshuti yawe canke uri hafi yiwe. Rero ushoboye kubikora birafasha ku gihugu, haba mu magara y'abantu, kuko bica bifasha ko mu magara y'abantu naho bashobora gukiza amagara y'abantu benshi, hama abantu bakabaho tugakiza ubuzima bw'abantu benshi.